gusubira kubana namwe mwe banywanyi mubandanya gukurikirana Iyakare TV. Iyakare TV nimbonesha ibashikiriza amakuru abariko aragenda avugwa ijya nino ngaha mu gihugu cacu Burundi, mbere no mu yandi makungu nayo tukayabatohoreza tukayabashikiriza. Mwe muduhengeshanya kudukurikirana muherereye mu bihugu vyo ku mugabane w'abanyaburaya, abadukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari muri Aziya, mwese muri mu bihugu vy'ibibanyi, mu buraruko mu Rwanda, mu buseruko muri Tanzania, mu burengero muri Kongo, mwese mudukurikira muherereye ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbira, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, fyonda sabone hama uraca ujya ngaha iburyo urafyonda no kwako kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bize bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Amakuru azindutse ngaha mu gihugu cacu Burundi ni amakuru dukesha radio RPA. Radio RPA ihejeje iminsi iriko iragira amatohoza ku mbonerakure n'abasirikari 8 baciye bagandagurwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, mbere n'itegeko ryujejwe iperereza General Ildefonsi Habarurema. Izo mbonerakure n'abasirikari 8 bakaba baranse kuja kugwana n'inyeshamba za M23 muri Kongo ku itegeko ry'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye nyene cubahiro, mbere na General Ildefonsi Habarurema atwara iperereza baraciye baja kubagandagurira muri zone Gatumba muri komine Mutimbuzi y'intara ya Bujumbura rirare. Ivyo vyarabaye mu mpera za Nzero muri uku kwezi kwa mbere twahejeje, niho ivyo vyaciye biba muri zimwe muri izo mbonerakure. Rero hakaba hamenyekanye umwe yitwa Nteziryayo Alberic avuka muri komine Mugina y'intara ya Cibitoke. Ivyo niho vyaciye biba bahejeje batahura ayo makuru y'iyo mbonerakure ingo yari ikaze cane ngaho muri iyo ntara ya Cibitoke mw'ikomine ya Mugina. Abandi basirikari batandukanye baraciye bagandagurwa ku itegeko ry'umukuru w'igihugu nyine bicirwa ngaho muri zone Gatumba. Ivyo ngo baciye bava mu ntara zigiye zitandukanye, na cane cane ko abasirikari barungikwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo kugwana n'umuhari wa M23 baba baciye bava mu ntara zitandukanye. Ntago bafata abantu bari mw'ibataliyani imwe canke mw'ibatayo imwe ngo babaterure abari bo baca bajabukanwa. Nk'uko rero abasirikari bava mu mabatayo atandukanye aribo barungikwa mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo, ngo biravugwa ko kungene vyaciye bigenda ari uko ngo baciye bava muri izo ntara zitandukanye nyine bakibahuriza ngaho mu ntara ya Cibitoke. Muri ka Cibitoke baraciye babo banka kujabuka mu gihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Kongo. Bakiheza kwanka iryo tegeko baraciye baja gupfungwa muri police militaire. Kuri ubu ngubu baraciye bapakirwa imodoka ifise ibiyo bitabona baca bajanwa mu Gatumba. Umushoferi Lambert niwe yabatwaye, abakibagezayo baraciye bagandagurwa n'abasirikare biperereza, baciye bicirwa ngaho mu Gatumba. Ivyo biraboneka ko umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye ngo igihugu kimushikanye ahatemba. Bamwe bakavuga ko rero yari yahawe ishano muri ino misi ngo amagara aramukitse. Umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye amagara yiwe ntiyifashe neza, bivanye nuko ngo biri kuvugwa ko yahawe uburozi abugaburirwa n'abo bakorana muri Ntare Rushatsi bivuye mu mugambwe wa CNDD-FDD. CNDD-FDD iriko irashaka kwikiza kuvana Varisito Ndayishimiye mu nzira mu kibanza c'umukuru w'igihugu.
abajenero batandukanye babarizwa muri cercle de generaux ngo nibo boba baragize uwo mugambi wo gukurako Varisito Ndayishimiye ngo kuko babona ko kumurasa vyoteza ikintu gikomeye cane ngo ariko bamugaburiye ishano rikamuhitana baca bavuga ko yishwe n'ubugwayi. Ivyo ni ibiriko birategurwa n'abo basirikari bakomakomeye cane mu mugambwe wa CNDD-FDD bafashanya n'abarongoye umugambwe wa CNDD-FDD ngo biboneka ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yagiye abangamira abategetsi benshi cane muri kino gihugu c'u Burundi. Ngo umuhisi Petero Nkurunziza yari yarubatse iragi ryo kurya igiturire abategetsi bakomakomeye cyane bagakora ivyo bipfuza, ariko ngo Ndayishimiye agifata ubutegetsi yari yabandanyije agerageza gukora impinduka muri ubwo butegetsi bwa Gitega, abandanya ahindura ibintu vyinshi ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abatamushigikiye n'abatamwiyumvamo rero cane cane abo bategekana muri Ntare Rushatsi no muri CNDD-FDD ibisata bitandukanye vy'igihugu mu vy'umutekano mu gipolisi n'igisirikari, bakaba babona ko ijambo bahora bafise, uburyo bwo kwiba igihugu bahora bafise bitariko birakunda nk'uko babikoraga mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza. Baca babona ko rero mu kurasa baramutse barashe umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ngo bishobora guteza ivyago n'iyegeregere ngaha mu gihugu c'u Burundi, cane cane ko abanyagihugu bantaho nikora, abanyagihugu bo hasi bato batoyi barakunda cane nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ngo bivanye n'ivyo ariko aragenda abandanya kubakorera. Ibintu biboneka ko rero ngo baciye bahindura umukenyuro, baca bafata umugambi wo kumuroga, kumuha isumu. Isumu yayihawe na bamwe mu bamwegereye cane ngo bakorana muri Ntare Rushatsi, nibo vyaciye ko kugira ngo isumu ishike kwa Ndayishimiye. Ivyo tukabandanya tubibatohoreza, amakuru nayo tuzabibashikiriza. Uwo nyene yatwaye isumu kuva ku bacurabwenge baryo, kuva ku bacuze uwo mugambi gushika bishitse ko isumu ishika kuri Perezida nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ngaho muri Ntare Rushatsi. Ico bikoze ngo yatanguye kongera gutora mitende kuko ngo abaganga biwe babandanya bamwitaho cane, bariko baramukurikirana amagara yiwe, yaramaze iminsi amukitse. Biravugwa ko rero ku munsi w'ejo yasubiye kongera kuboneka, kandi ngo yabonetse bigaragara ko agifise intege nke, abashavuye cyane nk'uko vyaciye bigenda bivugwa ubwo yari mu Rutana, aho yari yagendeye ibohero akaganira n'abanyororo bo muri iryo bohero rya Rutana. Amakuru aremeza ko rero ivyo biriko biragenda biba ngaha mu gihugu cacu c'u Burundi bishobora kuzokwega akarambaraye mu gihe boramuka babandanya bahitana ubuzima bw'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi. Naho ntitwosoza ko tutababwiye ko turiko turabatohoreza indi nkuru y'abanyagihugu bagwiriwe ko n'insengero kuri uyu w'Imana, bariko barasaba ko uwagira ineza, uwobagirira neza akabavunira akagohe yogera ico abaterereye kugira ngo barabe ko hari aho bashira umusaya canke basubira kongera kuzamura no kubaka insengero zabagwiriye ko. Bamwe baragwaye abandi bari mu bitaro, bakaba basaba umugira neza wese kubagarukirako kugira ngo barabe ko ubuzima bwakomeza, kuko ngo barababaye cane, barafise ingorane ngaho aho baherereye. Kugira ngo amakuru mwene nkaya aza gushikira, wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda sabone. Amakuru, ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bikazoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi.
mwe mwahejeje gufyonda subscribe tukaba tubakengurukira cane muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka n'agahwane.